Yes nkuko vyamabiri murabizi kanshi uko bukeye ko bwitira babwira ko twama tubateguriye ibintu byinshi bitagase bimeze neza. Kindi kintu nababwiye nuko haruhande ukana n'aba artiste baba barubatse amazina, aba artiste baba bageze ku yindi level, twana baronderera iyindi new generation baba ariko baravyifatamwe neza. Uno mugabo ushobora kumbaza ati kubera iki wamurondeye cyangwa kubera iki hari ivyo muri ko muravugana cyangwa ivyo muri ko murakorana, hariho impamvu kanaka kandi iyo mpamvu ni nayo mugomba kumenya bivanye n'ukuntu mu producer yitwa Master Key yamuvuze ko katari gake. Yaravuze akatari gake, hari aba artiste babiri yagumye agaruka ko na cyane mu kiganiro twakoranye hariya muri studio muri Zengase Records, nibaza ko benshi mu vyibuka. Rero ico gihe yaragarutse kuri Biboren, yongera agaruka kuri NFTB twavuye tumurondera, twarakoranye ikiganiro mwaracyumvise kandi ndetse we twaragize niba kwe tumusanga ari kumwe no producer wiwe muri Zengase Records. Kino gihe rero ico twakoze n'igiki twarondeye uno mugabo yavuzwe ko cyane, yavuzwe vyinshi, yavuze ko vyinshi n'uno mugabo Master Key, nawe se ubundi ni Biboren. Benshi muramuzi mu ndirimbo, hari indirimbo yatanguye yahereye ko yise Dance, hamwe n'indirimbo yise Washa Mota, nayo indirimbo ya mbere yatanguye gukorana n'uno mugabo Master Key kuva hariya muri Zengase Records, yitwa Biboren. Abenshi muramuzi ava mu ntara ya Bubanza, haruhande yuko ava mu ntara ya Bubanza hari n'ibindi bikorwa asanzwe warangurira hano mu gisagara cya Bujumbura, n'umudandaza. Haruhande yuko ari umudandaza akongera akaririmba, mugara kangurira no guharukana cyane gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo ibintu biheze bibandanye bigenda neza. Janyita Edison yahoze, wongera umwite Alkeni, ari kuri kamera za Neosor TV. Ndabashimira cyane ukuntu mukomeza kutubwira yuko ibyo tubashikiriza biba bimeze neza. Rero twashatse kurangiza inkuru bivanye n'ivyo Master Key yari yatanguje. Biboren nguyu ngaha ari imbere yanyu, muramubona n'umutipa atagase, no musore ubona ko yakubise bagastile ka bien, kirato cha white, shesheti za white, ipataro ya white, sengle ya white, isaha ya white, ndetse no mwikoti yambaye harimo white. Nibaza yuko nakaka bolo kandi ndani ngana ka white. Reka tubusabe yegereze mic na cyane kugira ngo bikunde ko twumvikana. Biboren nizere komeze neza. Ya meze neza cyane gose. Ndashima Uwiteka. Kumenya ngo ntukega man. Kamwe yatari man. Yatari yani. Ariko nizere ko akazi kawe kamisi yose karo hagenda neza. Ya akazi kameze neza kweri, ndashima uko biri kweri. Hajya kubasanzwe bariko baradukurikira, Biboren asanze akora iki? Agenda dandaza impuzu, amasakoshi, ibintu nk'ivyo nyene. Ariko haruhande yawe y'amasakoshi ndamaze no gusangaho n'izindi mpuzu zitandukanye. Oya, impuzu z'abademu, hari amakanzu y'abamama, hariho n'ibindi byinshi nabivuze man. Navuze amasakoshi gusa. Nako bisanzwe bimeze. Biboren neza kubatamuzi ninde? Biboren ni muririmbyi aririmba indirimbo nziza cyane za R&B. Niko bimeze. Niko bimeze. Wabitanguye gute? Natanguye ntamba. Ntangura muri 2017. Haje ikintu cyo gutamba rero uragishoboye, dance model. Ndagerageza cyane. Wari muri team yitwa gute? Ari muri team yitwa Black Boy. Ngibubanza. Yarimo wo bita Makarite, niwe yari chef wayo. Ndabasaba ndatamba muri bo, ibintu biraheza bigenda neza, hamwe ndiyumvira yuko nanje mfise icyo nokora nkaririmba bakantambira. Nkuko navyiyumviriye bimwe narabonye ko byatanguye kuza birashika. Muri no misi nk'indirimbo Washa Moto naheruka gusohorera amasanamu. Ariko imbere ko dushika ku ndirimbo wavuze ko watanguye utamba mu ntara ya Bubanza, yumvikana ko nta myaka myinshi uramara hano mu gisagara cya Bujumbura. Yani ko bimeze, ndahamaze imyaka 2. Imyaka 2 Ibubanza wari watanguye urudandazwa canke hariho ibindi wari usanzwe urangurirayo? Byari bimeze gute ukiri mu ntara ya Bubanza? Bubanza nta bintu birebire nakora, nariga nyene ubuzima buranka, mvamo ndabiheba, nza kurondera ubuzima PJ negira. Wari ugeze mu wakanga igihe warangiza amashuri nyene? Ayo warangije? Nari mu 11. Mu 11 uhitamo ko bivamwo, hanyuma atari uko wari ubuze Minerval ariko? Bivanye n'akazi muze yarafise kare narabihevye ncanza kumufasha mu bijanye n'urudandaza. Ausane dusa n'umudandaza nyana kanoti karamaze gushika kimya pole niko bisanzwe bimeze. Uravuye Ibubanza werekeje hano mu gisagara cya Bujumbura, ubudasa uhasanze bw'Ibujumbura n'Ibubanza bwaroboye? Man. Sanze abana batagase. Apana abana batagase gusa man.
Bubanza haratandukanye n'ibujumbura kubera ibubanza ni mu misozi aho wari usanzwe uba hari mu misozi atari mu misozi usanga ari ahantu h'ikiyaya nyene bakunda kurima imiceri ibigazi ibintu nk'ivyo onye umunsi wa mbere utangura kwinjira muri studio gukora indirimbo wabitekereje gute nkavyumviriye gute nyuma yuko buri kuwahura utamba danse moderne na cyane cyane uvuze ati nari kumwe n'aba makarite nawe yari umushefu wacu mugabe iyo bija hose hari ibyumviro umunsi vyakuje mukavuga ati haruhande yo gutambira abandi nanje nkeneye ko bantambira vyakujemo gute wari waraye gute kugira ntangure kuyumvira kuririmba kubera abesha abo twatambana bara abanyeshuri biga kuri ETB Bubanza ishuri nibo je natambamo gerere ntangore kuyumvira kuririmba beshi twahurira ino beshi bavino biga hariya anya twabandanije dutamba nino onya ndumva yuko noshobora kuza kuri ha studio nkaririmba hari uwo naciye ko Mr Sure ndamwinginga arankorera indirimbo narabimusavye arankorera indirimbo ariyo ni dance ya mbere nahereyeko ndirimbo numva imeze neza ndayikorera amasanamu ameze neza n'abadanseri banje turaheza bigenda neza hama numva yuko nokomeza niho na chansohora ijya washamoto ndayisohoye nayo nyene mbona nyene irafatishije kuki kuva muri kwa Sule ukerekeza kwa Mastaki muri Zengeso Record uko ahanini n'impamvu nakurondeye hari byinshi yakuvuze ko mu kiganiro twakoranye yarabivuze cyane avuga ati numwe mu bana baje ataco barashika ko kinini ntivyari vyoroshe atariko mugabo kino gihe hari level yindi agezeko niko biri narumvise yuko nkeneye guhindura studio ndaja muri Zengesi ndaharangirwa n'abajama barambwira ati hari umuntu akora muri Zengesi akora neza navuga ati reka nanje meze ngende kuraba ivyo vyiza bariko barambwira ngene bimeze ndasimbiraho ndari ha studio biragenda neza Zengeso Record ni studio nofata kwikomeye kino gihe imaze gukora aba artiste batandukanye ndibuka Morning Star ya Lulilo niyo yikoreye turabona indirimbo za Emelison ndetse nuno mugabo nawe suwundi yitwa Kharijo nabandi gutyo kino gihe bariko barerekezayo yari ni studio twafata kuyigiyemwo uburi umuntu yemera utiyemera naho barakunyuzura niko bimeze byari bimeze gute umunsi butangwa kwanana ntuze na Master Key Pro cyo ndamushimira warabizi yasha ubwo bandi buburamane ndamushimira gusa niko atandiye umutima nk'abandi ba producteur twarayaze ahandi baragukubita imikwara Imana biragoye kuronka umu producteur mumvikana kwera abandi hari yarase guta hanze yene yati kabisi umutipe none kubita ama contract cyangwa ibiki yaravumiriye nyene ugizaho indirimbo washa moto isohoka kuri washa moto hari ukuntu yambwira ati ibi bintu bigenze ukunya nkamukoroga man ni birebire yarantwaye n'umupira man ntibyageze ahantu uvuga ati je ibintu ndabivamwe man yarantwaye n'umupira ntambaye umupira hejuru kubwo namushavuje kubera yene byari vyanse ambwira ati je kwera ibi bintu sinovyemera sinokubwira ikintu warisha amafaranga indirimbo wayirihiye mugabo kuririmba biranse arambwira ati ibintu sinovyihanganira man ndirimbo ndakubwiye ririmbe kuka kwaririmba ama contract zana uwo mupira kwanza usanga ari we uri kuragutera amanyamba araheza arabawunyambura ndibuka ico gihe mano uwo munsi natashe mu ikaburimbi atamupira namba hari sangapi ari ku mugoroba hari nko mu masambiri aho kino gihe ugiye muri soni umurenze ugwamo kubera ngo wamaze kumenyera ubu naragiye ndikosora man byumvikana ko Master Key yakubereye umwigisha mwiza niko biri haruhande yaho hari yandi makuru dufise saku nyinshi kino gihe hari umuraperi hano mu gisagara ca Bujumbura biriko biravugwa yuko wowe wahavuye umurondera hanyuma aragusaba ivyangombwa ibikene kugira ngo mukwane indirimbo bivanye na beat wari wakoreje muri Zengeso Record nivyabana ngombwa ndanamuvuga hanyuma uze kumuhinyuza ubwo sinzi nimba ari byo canka atari byo mugabo ndi hano kugira ngo ndondera makuru akwiye Biboran kino gihe ngo yakoranye indirimbo na Fabi Love muri Zengeso Record nivyo canke sivyo man ivyo kuri ivyo onyuvuze turashaka kugira ngo dukuru ntacyo kubesha kirimo
ari gukora twakoze gusa indirimbo ntiturashima kuyishyira ahabona ariko urabivuze yuko indirimbo irahari kino gihe ku ndirimbo ya mbere wari wenyene, indirimbo ya kabiri wari wenyene, kino gihe aho kubanza kwimenyereza nabo batipe bakiduga ati je sindaba hagufi ndavye Fabilove, kino gihe niwe tugomba kwinjirana muri studio. Ngaho tubwire uko vyari bimeze, uri wenyene vyaranse bagutwaye umupira uwo munsi wongira ngo bagutwaye n'ikabutura byagenze gute mbarira mani? Aba batipe bashasha bariko baraza ubu baragara mani, baragara vya hatari. warabasavye collabo baranga? Ugiye kumurondera aca abona menga ni ibintu vya hatari. Kuri Fabilove vyagenze gute? Fabilove je namurangiwe n'umujamaraho tugendana amakarite, araheza arambwira ati tujeyo tumuramutse tubimusabe tugende nyene twerekine tugaragaza intege nke zacu. turagenda turabimusaba, Imana irabikunda, turahuza. nawe uje gute? turashaka mutubwire uko urugendo rwagenze cyangwa uko ikiyago cyagenze. wowe waragiye murinjira, mwamusanzeye yabakiriye gute? yasanze akuzi canke niho yarakikumva? ndashaka kutubwira uko byari bimeze. Ku by'ukuri ntiyaranzi, niho yaracumva, yarambwiye ati twumvirize ibyo maze gukora. ndamwumvisha indirimbo zibiri maze gukora, araheza arazakira neza. turavugana nyene, hari ibyo yansabye ndabyemera. ndaheza ndabimuha. sinashobora kubivugira ngaha n'amabanga y'akazi. yego ndashobora kubimuha. turajana muri studio turakora indirimbo iriyo yitwa One by One, gusa niko itarasohoka nubwo ndayivuza izina. niko biri kweri. Indirimbo irahari, iri muri Zangeso Record, ikaba yakozwe n'uno mugabo Master Q Pro nyene. Byumvikana ko ari intango nziza cyangwa ari intambwe nziza uri kuratera mu muziki w'u Burundi. Ino ndirimbo uvuze ko itarasohoka, uyitekanya kuyisohora ryari? Nyuma y'indirimbo Washa Moto hariho ibiriko biratugora gato, turicabyiga gusa nko mu ndwi zibiri irashobora kugaragara, gusa nta masanamu, abafanzi bihangane, twarabuze uburyo bw'amasanamu. Nazoshoka sohoka uzobanza usohore audio? niko biri. twarabuze uburyo bw'amasanamu. ndabizi neza benshi bashaka kubona yuko turi kumwe nawe mu masanamu muri video, gusa ntibyakunze kubera uburyo. hajya Washa Moto ni gwawe? Ego ni wanje. Washa Moto ni gwawe? Ni gwanje. Uravyemeza? Ego. Vyereka bariko baradukurikira. Baby ugo nkukunda, ruri special my lover, ndagukunda mahani, wendo wangu forever, you so sexy my baby girl, inama inuka katika zungusha, umutima wanje warawutwaye. Oh my lover, like the way you shake your bamba, brubamba washa. ni gwawe kuku, kandi urumva ko intebe bimeze neza. Indirimbo hari amakuru dufise yuko ino ndirimbo yarimbiye umukunzi wawe. niko biri kweri. ariko raba Mike kugira ngo bariko baragukurikira bakurabe, hama babone nyene uvye manki, ureke kunamana cyane hama nyene wiyeme, kuko nimugeze kuri level ko indirimbo na Fabilove kino gihe ntukiri mu upcoming canke underground, hari yindi level wifuza gushikako. Indirimbo Washa Moto ngo wayirimbiye umukunzi mumaranye igihe mu rukundo, nivyo? niko biri kweri. Ubisiga ingaya mari nawe urukundo ryari? nawe umunyarusaku sana. Zuruzaku gusa ndi ndakora ukambye ugeze kuri level kuririmbira umukunzi wawe, niho ko ibintu byafashe yindi nzi. gusa iyo ndirimbo nayanditse turi kumwe n'umukunzi wanje. hama ndaheza ndayisohora, gusa mani nawe umunyarusaku. Wimviye kumuririmbira uri mu bihe bimeze gute? Mwari mu bihe bimeze gute? Mwari mwamaranye weekend yose cyumva ko yakwakirije umuriro ko urimba Washa Moto? Siko biri. Ari Washa Moto waje kubera twari mu rukundo, twari tumeze neza. Ariko musakuwaza ngaho dumuco. ni kubera yuko mu rukundo twari tumeze neza, ta bintu byatuvogera hirya no hino. Naheze ndayiririmba nyene, indirimbo iragenda neza, n'amasanamu ndayakora, muga nubwo atabonetsemo niyihangane, azoboneka mu zindi. Ariko uvuze mu rukundo mwari mumeze neza, yagushimisha gute? Byari bimeze gute? Arakabege yari yasizemwe hanyuma? Keya kuyindi man, yari keya kuyindi nyene, amavuta. Keya kuyindi.
Care by care nakwambia ni hatari. niko Uno mwigeme abana bariya baramuvuze ku bitari bike bivanye n'ukuntu kumbuga ngurukana bumenyi zawe naragukurikirana cyane buri ko bukeye uko bwije ntigarenga picha yiwitabonetse mwigeme ndetse wanavuga canke wita izina kuri social media ati queen mu kirundi n'umwamikazi wamwita umwamikazi wawe ariko muri no minsi uno mwigeme ntari kugaragara ku mbuga zawe ndetse n'amapicha amatwi asumira wari warasize kuri social media yawe ushobora kuba warayafuse turashaka kutubwire uduha umuco kino gihe uno mwigeme waririmbiye ino ndirimbo muracari kumwe canke ni mukiri kumwe ngene bimeze laba ntuze kamera jewe reke kunyirabi laba kamera muri ro misi no bimeze ni nkuko urukundo rwacu twarusize mu ikonji nigwava mu ikonje uzobimenya aruze mu ikonje gute mwe nawe canke ne waruze mu ikonje gusa ho ugeraho muririmbira indirimbo buryaje ibintu bavyakomeye man hari ibintu bitajanye n'umuziki kwere hari ibintu bitajanye n'umuziki ibiki bitajanye n'umuziki urukundo rujana n'umuziki nyene urumva kuntu vyari bimeze wewe yashaka kumbuza ivy'umuziki nanje ariyo tara yanje umva ntivyokunda mu maraso ndamubwira ati wewe umunsi uzokumva ko kubishaka yuko ndawuheba canke ndawubandanya uzobimbwira arambwira yuko mbandanije ndirimba tutobandanyana ndamubwira ati je umuziki maze imisi ndawukora imyaka 2-3 uko uwo ntiyonyitamo reka ndamuhebe bandanya akazi kanje kumutosumira ngo amaze ukwezi kose ku musego wapi mali vyamwe nawe vyarangiye oya kwera ahubwo nacenza ku recording iyo ndirimbo nyene yo ngire nsohora iyi mugira musohokana na Fabilove ako je ndakuzi uri mu rukundo none mwigeme wari uvyibushe kino gihe muganda abona umenge ibiro nka 5 vyaragiye ngaho mbarira cyesha kumbwiza ukuri kuko nimba nakurondeye kandi nambabare nawe ukuye ku isoko uri kudandaza hama ndakugaza kugira ngo turabe ko ibintu bimwe bimwe vyava mu nzira bivanye n'amakuru atandukanye uri mugabo w'umuproducer kuva hariya muri Zengeso Records Master Kipro yari yamaze kutubwira ati no mutipa ariko arakora neza ati kino gihageze ahantu heza ariko mugabo kino gihe ndabona ko ibiro nka 5 vyaragiye nyuma yo kuvana na Queen wawe mani siko birima urabona ubuzima hariho kuvyibuha no konda rero ubwo buzima no konda hari mwikiye kuri wewe jewe tayi yanje nkunda ni nyene kandi urabona ko imbereye man aho kiri yagiye kubera wawo mana zakea byari bimeze neza ubunazi ukironka ajya ni hatari iyo bingahe vyaragiye oya man siko biriye kubera akazi rwazi ndazinduka kiragiye ni wakora mama niyumvira akazi narakora gusama harashika ho nduhuka mugubunyi man urumva ndaruhuka nyene muga ntibihagije nka kijya gihe kweri ntibihagije nka kijya gihe urumva pole sana urumva umuna aca mu bihe vyiza ibaye ngo umuntu akabiva ngo urumva Queen wawe yaragiye Queen yaragiye oya twara sinkubwiye mani ko twaro deposit gato ya mani deposit nyene nuko bisanzwe bimeze reka twikomereze n'ikiganiro kuri social media bimeze gute kino gihe nawe tumerutse kubona posting twaje kuri mu bantu kino gihe bariko barakurikirana kuri Facebook yawe muri no misi kubera akazi bivana n'akazi ndiko ndakora ku isoko birangora cyane kugira aho ngo magarukane ikibazo cyakindi nyene kare ni wakora ko je bwaca mu gatono sanga ko picha yawe na Queen mane ubu mfise akazi kare cyane Queen wenyene mfise akazi kare mfise n'izindi mind kwera indimwa muri no miss rega niyo mpamvu social media kino gihiragandaye nta mapicha iri kuronka imeze nabi ntabwo uri kwitwika igihari nuko ubu mfise akazi kare kuzinduka ibikire kwifoto za gupostinga ni hatari ariko se umfise ibibanza binyara bisuma vya bindi mwe kiri kumwe na kizigenza wawe ubu unyi ibintu nakora mu kijya gihe ni kuvuga vyariyongereye kubu mfise umutwaro ahubwo hatari yes ni people umwe mu artiste b'igihugu bariko baraduga neza cyane wumva ko afise ahanini collabo nubaza ko niyamara gusohoka tuzoza tuyibabwiye ni collabo nziza cyane yakoranye na Fabilove Kamirigat umusanze wo muzi ava muri zone ya Kanyosha umwe mu artiste b'igihugu cyacu cy'u Burundi benshi muramuzi nk'umurapper twaranavuganye ubuherutse ibitari bikarambwira ati bya mupeti ariko araduga neza nimba nemwemereye kumuha collabo ku ndirimbo zibiri za mbere amaze gusohora hanyuma ya gatatu nkaba nemeye ko je nawe twinjira
dukorana muri studio nuko hari ingabano namubonye mwati kandi ndoguma dukorana n'abandi bari kuri level zo hejuru n'abakiriko baraduga nabo nyene nta kibazo biriko biraza kandi biba bimeze neza byumvikana ko jewe ngira gutya nkarondera inkuru kuyundi mvuye hariya muri Zengesi nacinza kumurondera no mu Ruvumera none umuntu namutoye nguyu ngaha ameze neza kandi nimwe mu bana bariko bararegwa neza na Zengesi Record Queen wimirije kumukurikiza canke kumusubiriza canke muri pose nyene eternellement ni bizokunda kuja kumusubiriza kino gihe ivyawe mu bicanye n'urukundo ko turatse ko n'indirimbo sohora niz'urukundo gusa vyifashe gutemeze gute ibijanye n'urukundo nabanjije kubidepoza kugira ndabe ko nokora akazi kanje neza byo wabanze gushira ku ruhande aho ku munsi ku munsi ki ndabizi se none utavize uhoraho uzorondera bazomara umunsi canke imizi ibiri man siko biri siko biri uragitijwe hajya jewe Dimanche Gatolika kwe Dimanche nazindukiye mu ya mbere utinyimana wera gusenga ryari jewe Dimanche Regawe ntitujana ama telefone makarite telefone makarite ndamubaza makarite hubwo inkuru noguha makarite namujanye mu isengero blast reka ndamutelefone no muntu wawe wa hafi ndamutelefone ndamubaza ati ni yavugako nimiburi mumaze nk'umwaka mutaja gusenga urampike hari abantu bari ngaha je ndaguhaye telefone yanje telefone wapi ndayirengeye bari ikintu cyashika ngikorera ko direct aho nyene shetu miliyoni okay raba weco wonkorera ati mperuka gusenga bwana Biboleni byawe byaramenyekana reka nkutere inkuru makarite namujanye mu isengero azayiyambariye impuzu z'amadeshire z'amaki nkiyo padre yawe nyene nawe wagiye wambaye uko nyene harizo gusenga man man nije nanamaramaye nace mvuga ati ahubwo rero muca murata dutahe kwe byaragiriye ngaho wewe uri kurambwira ngo semperuka gusenga se ndabikubwiye neza ntabwo herutse yo turazinanye so iki tuyadukore niki nuko ahanini tubwira bamwe mu ba artiste bashika kuri batatu buzi muri new generation canke muri baba upcoming uzi vuga ati aba bariko barantera ubwo turiko turadugana mbwa bariko barantera ubwo abo abaririmbye bakiriko baraduga bariko barazamuka nkuko kwawe mu kuvuga ati ndazi batatu bariko barantera ubwoba na cyane cyane turiko turakorana kiretse ko wamaze gutera intambwe yo kwana na Fabilove ariko turashaka kutubwira ati ndafise aba artiste bashaka kuri batatu mbona ko bariko barantera ubwoba nubwo ndiko ndakora hariho Bell Music akaba Wiz Designer Orege abo batatu gusa baba baragucana abo barancana naje nkavuga ati reka ndabe nanje ukuntu nocana tuje hamwe basi niki ingufu zihi uri kurakoresha kugira ngo nabo ushe kuri level zabo canke wumve ko mwokangana ingufu ndiko ndakoresha niko nokora ibintu bimeze neza nkabandanya repetition kugira ibintu bize bimeze neza mukubihora ugitangura ko nakora n'ibihangange mu muziki ubu havuye Fabilove tujja kwanda ubu niwe umuntu ari mu nzozi canke ari mu ndoto zawe sindamutahura kweri sindabimenya man kubera urugendo ufise ni rurerure sinze naho ruzogarukira urugendo ufise ni rurerure nzi naho bizogarukira niki kintu kizotuma uhagarika umuziki sindacumva kubw'urukundo n'umwigeme waremeye kumuheba man none ariko ari cidiri man nta kindi kizoza gute none man ariko ari cidiri mwabandanya ngo bimarikise yumvikana kuzokwahukana rero niwa bamucikanye muzakubwira ati Bibolen muvyaranye nk'abana babiri jewe uko biri kose ibintu by'umuziki bihagari kutabihagaritse ndagenda uzohita mwiki nzomubwira genda iwanyu ntuhaze peti vy'ikigega akambia ni hatari ara umuziki wawugize umugore wa mbere umuziki hama basigaye bazana umugore wa kabiri man umuziki man je uzonkunda wese azoba ziko nkunda umuziki igize mubwira hakiri kare cyarabizi azobabiza azoba nabibona kwanza aje rero ambwira ngo ndagiye ngurumva ngo umuziki nibike taha iwanyu urahazi man nuko bisanzwe bi sinkukurikira iwanyu urazi yo wazananye taha iwanyu je umpa amahoro atari sana so ikintu tugira dukore cyane cyane duheraheza gira icyo usavye bariko baradukurikirana cyane cyane ku ndirimbo shash wimirije gusohana na Fabilove ubifuza kwiki abakunzi b'umuziki w'ubu cyo ndabasavye niko boja kuri YouTube yanje bakagira sabone n'ibindi byose bisabwa hajya hari cyo bitwaye uko nyene byivugire tavyivuge ndabikata uko nyene ubibabwiye nibabigiye uko nyene man babwire kujya nyene
none se si ubiza uko nyene bibabwiye hama apana uko nyene je ndabibabwiye babwira kuya nyene kurya nyene uhora ubivuga bagire gute kuri chano yawe ico nobwira aba bagire gute oya kuri chano yawe bagire bagire sabone bashende hajya kugakengeri cameraman ya ndutse kwashira abwire bagire subscribe apana je nite nayobwiye je ndabikubwiye ubibabwiye ivyo nyene ubabwiye abari byo bagira mani twagi babwiye ivyo baza kugira kuri chano yawe kandi mu cyongereza kuya nyene babigira bagire sabone mani Petit mal. Wari cyane. Kandi bagire sabone. Oya, vuga bagire subscribe basi. Ibyo oya man urabona babwira bagire subscribe basi. Bagire labari abatipo nyine nabo nyine barabizi. Oya bajya ntavyo bazema. Barabizi. Bagire sabone. Oya babwira bagire subscribe. Bagire subscribe. Oya. Man ibyo bintu wabitoya ngo subira ngo nuko nyene nabivuze abariko babigenza ayuma like and share like and share voilà bagire subscribe and like and share ivyo wabibabwiye anyuma comments ndakubabariye ama cyo babwira bagire sabone bagire oya man kujya nyene dushaka bagume kuri subscribe nyene kujya nyene babigire hanyuma icyo nababwiye niko ngiye kuzana indirimbo shasha ndi kumwe na Fabio Ven indirimbo nziza cyane ntimuzocikwe kuyumviriza nubwo ati amasanamu ifise ako tugira akantu gato kuri iyo ndirimbo kimisegonde nk'itanu mani akantu gatoya gusa ko nyene kugira ngo ubatera amatsiko cyangwa ubatere inyota oya beburi kibasumba so komanda kubwira kubasumba please baby ni piyo number zaho ntuyimara ayo ngo je nayivunjije uzonyirukangiye kanuko ndagushimire cyane ukanya twamaranye ndakwifurize urugendo rwizana cyane cyane mu muziki watanguye wakoze dance ni indirimbo nofata kwitari yoroshe kuko ni warugitangura warabizi yasho ngo birakomera muri stage urumvira igira kabiri kuri washa moto urumva nikoti barayikwambuye bivanye n'ukuntu producer muraje muri stage hanyuma naho nyene indirimbo ntirangira ivyo twarabimenye muga mu nyuma ubu ngo maze kumenya niwe wagiye umurenzo ugwa muri studio Mastaki ati ashitse ngaha ni wambwiye ati Mr. ni ibimeze uko umva ko ari intambwe nziza harabamye baramwita umuvyeyi nibaza ko nawe naho ngira ngo kino gihe umufata ko umuvyeyi wa mu muziki ndamushimira cyane kuba yaramfashije kandi yatantu harujya mu mupira burya sinari kwihanura usigaye wicara ku ntebe rero yicaye nihanura kwiri wakuze utamba indirimbo ziwe mani cyo nshimira Mastaki ntavuga ngo no muririmbyi arakomeye ni Fizo ni Satubini Roriro ni bande nubwo yo ba Diamond aravuga ati Diamond cara ngaho umupete banza hetse uramaze gusanga niwe mustari wasanze muri studio hanyuma karindira ugahetse ya American yarakurindiriye ati banza urindire uno mupeta banza hetse cyo namushimira masane kwa guhagurutsa ngo ucugenda nari nzi ahubwo yuko bambwira ati subira inyuma uje gukora iki gusa ndinjira arambwira ati icara ngaha waje witeguye yego ndi ready dukorere turakora arandindira turakora nyene hama nawe araheza aramukorera ariko duhera heza watubwiye ngo urazi gutamba washa moto ati nayiri nivye muntu bica nagiye kunimba kugira ngo team yanje batamba dance moderne kugira ngo baze baratamba indirimbo zanje none nka dance urazi gukwega amaguru gukwega amaguru fresh nyene no bishobora gusaba ndarushe nari ku kazi ivyo duheranye niko kantu kenagira ko bisigaye reka shimira bariko baradukurikira nuko bisanzwe biri tugire gato na 5 secondes basi kuko nyene uvuna amaguru nyongera uvuna amavi oya bijya ntabyo noshobora bijya ntabyo woshobora none aho rugira ibiki none none umva mvunaguye amaguru umva rero yavune kuye nyene ayo mongero yavyure nuko bisanzwe naragufatira micro abace niki ndavunye ntacyo nota uzogira akayense bakagende neza zana mike je nagushimiye naje ikiganiro tugirira kantu uza kwicishirizamo kuri washa moto babe kajya ka dance kawe nyene yaho gira akayense gatoya nka 30 secondes fresh weka sha byaranse yaborewe reka tumureke